Yewe ngufumbiza ifumbire fomi nuko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara mw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumbika. Bunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Mw'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Mu rukurikirane rw'ibiganiro tubashikiriza bijanye n'ingene umwimbu wagenze kwirima ry'agatasi ku mwaka w'irima wa 2024 ushira wa 2025 ku gitegwa c'ibigori hamwe n'ingene imirima y'ibiharage yifashe kwirima ry'impenshi. Ikiganiro giheruka cabashikanye mu ntara za Bururi, Rutana na Makamba, aho abarimyi eka n'abarongo ico gisata muri izo ntara bashimye umwimbu wabonetse mbere bakavuga ko ifumbire fomi ifise uruhara rudasanzwe mu kugwiza umwimbu no gusubiza isi akanovera. Mu kiganiro cuno munsi tubashikana mu ntara za Gitega, Cankuzo na Ruyigi, aho tuza kuganira n'abarimyi, abajejwe uburimyi mbere n'abajejwe intwaro muri izo ntara kugira batubwire uko umwimbu wagenze ku gatasi, uko imirima yifashe ku mpeshi n'imyiteguro y'irima ry'ici, aho banahamagarira abarimyi kuriha hakiri kare amahera y'ibanze y'ifumbire nk'uko biri mu itangazo ry'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo uburimyi. Ifumbire ya karorero. Izine fomi irafasha abarundi n'igihugu mu gushikiriza ifumbire abene gihugu. Umwimbu tubona twavuga yuko ari n'ikintu twokwishimira twese na cyane cyane abantu bose bagizemo uruhara harimo n'abazanye ifumbire fomi. Kuvyerekeye gusubiza isi akanovera hafunditswe yuko gushika mu mwaka 2033 ibice birenga 30% by'isi yatitutse ko yoba yasubije akanovera ikagasubizwa mu gukoresha ifumbire idatwara akanovera k'isi. Baca bahamagarira kandi gushira imitahe mu bijanye n'ifumbire gutyo igabanuka igiciro abantu bose bayironke vyoroshe. Mu gihugu cacu rero nakaryo keza ko twasanze tunashikirije tweko turiko turabikora, basanze igihugu c'u Burundi kigeze ku rugero rushimishije. Ikiba gikenewe cyane ngaho nikihe nuko urugero turiko turubandanya hanyuma tukabandanya tuba hafi abene gihugu kugira vy'ukuri turabe ko ifumbire tuba tuko turakoresha idatitura akanovera k'isi. Ntigacika Adrian yashoboye kumva imbere y'abandi benshi ko muri politike y'uburimyi n'ubworozi icihutirwa ca mbere n'umwavu, kuko urimye atamwavu ku masi y'ubu yatitutse naco umuntu akuramwo. Turabimushimira cyane. Ihinguriro ry'intabire ikingira isi n'ibinyabuzima fomi turabasavye gufata ukuboko abandi mubigishe gushinga no gutunganya amahinguriro n'amashirahamwe yabo. Ubushikiranganje bujejwe igisata c'uburimyi butegerezwa kurikurikirana kugira mu Burundi ntihasubire kwinjira intabire iri mu bumara butitura isi yacu bugasinzikaza amagara y'ibinyabuzima. Ifumbire ya karorero. Umurimyi iyo akurikije impanuro zitangwa n'abahinga b'indimo agaterera igihe imbuto zirobanuye agafumbira yisunze ingero zashinzwe, hama ikirere kikaba ciza nta kabuza umwimbu aba musesekara akabukura mu cibo akagira ivyo afungura n'ivyo ashora nk'umusesekara, gutyo agashobora guteza imbere umuryango n'igihugu. Abarimyi, abajejwe uburimyi mbere n'abajejwe intwaro mu ntara za Gitega, Cankuzo na Ruyigi bamenyesha ko umwimbu w'ibigori wabaye mwiza kwirima ry'agatasi muri rusangi. Umwimbu uri majyagatasi kujanye n'ivyerekeye ibigori gusa turagereranya nk'umwimbu tuzoronka kundi turaza kuwegeranya neza kugira ngo tumenye uko ungana. Muga nkaje ndahara yuko shaka kuronka nk'itoni nka 12 aha duherereye aha hoba hariho hegitari 4. Fatiye ukuntu usanzwe nimbura nkaraba n'ukuntu byari biri ubu
ndabona ko nzoronka imbuto itoni 22 n'amajana 5. Iyo ni imbuto. Nkaba ibi byo twita bijya bigori bisanzwe nyene ndashobora kuronka nk'itoni 6. Ku bijanye n'irima duheruka guheza kurangiza irima ry'agatasi, twavuga yuko Imana mushobora byose yaduhezagiye kuko twarabonye ko twagize ikirere ciza, twararose imvura nziza, hanyuma bene gihugu barashoboye kurima, kandi tukashimira na leta mvyeyi, leta nkozi yoyo yashize ukuboko gukomeye mu bijanye n'ifumbire, aho bene gihugu bashoboye kuyironka batavunitse, aho twoshimira n'ishira hamwe FOMI ko ifumbire y'ubwoko bita imbura yarashoboye kuboneka ku rugero rwiza. Aha rero novuga yuko umwimbo wagenze neza cyane, aho abene gihugu bashoboye kurima kandi bimbuye umwimbo, aho duca hose uba bene gihugu bose barimbuye, mbere bararose umusesekara, ari naho bariko barasaba yuko bobagurira uwo musesekara bashoboye kuronka. Intara Cankuzo abarimyi bose kurima ry'agatasi turima igiterwa kimwe, igiterwa c'ibigori. Tugitangura irima ry'agatasi haribonekeje ubwa mbere na mbere ko abene igihugu bitabiriye cyane ico giterwa, kuko tubirabira bwa mbere na mbere ku mbuto zasabwe z'ibigori, tukaraba kandi no ku ifumbire yasabwe. Tubiravye ku ifumbire yasabwe, unuvuga ko tugiranje n'indi myaka abene igihugu bashoboye gusaba amatoni arenga 3,000. Aho mvuze ijya fumbire yo guteza gusa twita FOMI imbura. Duciye tujya ku bwoko bw'ibigori bw'imbuto, abene igihugu turavye bashoboye gusaba amatoni arenga 50 gato y'imbuto z'ibivyagwa, tumwe twita ama hybride. Aho rero hari izindi mbuto nyinshi usanga abaremyi bagiye baragurira abagwiza mbuto, iziza zagiye ziratangwa nasanzwe bafasha mu iterambere mu ntara Cankuzo. Muri usange rero umwaka wa gatasi wagenze neza mu ntara Cankuzo, aho mbere n'abanyuma bariko barahungurura ibigori, bageza kubihungurura umwimbu wari fashe neza cyane ku buryo tugiye kura nko mu masoko adukikuje ageze ntara Cankuzo, tara ko igiciro usanga kiri hasi cyane, aho usanga twebwe iwacu masoko usaba gusha ku bikombe, aho usanga ikombe kiri nko ku 400, ni kuvuga yuko tushyize nko mu kiro usanga nka 800, 900 gutyo. Ivyo bimakomene yose usanga ikiro kiri hasi c'ibigori. Mugabo umwimbu wowo umazu uriyo urabitse, kandi bafise umwimbu mwinshi cyane gose. Umwaka wa gatasi wageze neza kuko n'imvura yatasuye neza, itasura ku gihe, n'umwavu wo guteza bari barose ku mwanya. Uyu mwaka navuga ko mu gisata c'uburimyi muri intara ya Ruyigi turabona ko ari umwaka udasanzwe, dufatiye kuri iki gitegwa mu ntara ya Ruyigi ubu gisigaye gifata umwanya wa mbere ku barimyi, kuko turavye urugero rw'abarimyi barimye ibigori rwarongerekanye rwose, ku buryo iki gitegwa gisigaye kiza mu bitegwa mbumbarugo cibonekeza mu barimyi bose. Rero nkuko mubajije ikibazo, nukuri si ibyo kudeha, tukiri mwirima mwitera no mwibagara twarabona ko abarimyi badushingira intahati ikirere kibandanije kivyifatamwe neza, umwimbu turawiteze. Ubu rero ni gihe isarura ry'ibigori ryaheze, turavye aho twagiye turaca mu makomine yose, umwimbu bararose abarimyi umwimbu ushimishije rwose, mbere muri ryahangiro ry'igihugu yuko umunwa wose woronka ico ufungura, hanyuma umufuko nawo ukaronka amafaranga. Muri iyi ntara uno munsi ugiye mu miryango nta mwidogo n'umwe. Murabona uku ni ukwezi benshi bahora bibaza ko ari igihe c'inzara, kubera baba bashiriza kurindira ivyera, ibiharage vyera vy'impeshi, ugaca usanga rero mu miryango hariho agahaze, ariko ubu kubera umwimbu w'ibigori wabonetse mu miryango usanga atangorane bafise, ahubwo mbere uno munsi nkuko nabivuze umunwa uraronka ico ufungura, ahubwo bakeneye amafaranga. Ubu abarimyi benshi bimbuye ibigori
bavuga ati mbega wa mugambi mwiza leta yashiraho wo guha agaciro umwimbu wacu ko twimbuye ibigori mbega leta anagesa izotugurira ryari duca tuja no mw'isoko mu masoko muri iyi ntara ya Ruyigi ibigori nico giterwa kizimbutse gose aho no munsi usanga kubera abadandaza bo batampuhwe bagirira umurimyi ntikibuza yuko kiro usanga bakigura amajana 8 amajana 9. Umwimbu w'ibigori mu mwaka w'irima na cyane cyane ry'agatasi twamenyesha ko wagenze neza cyane na cyane cyane kubakurikije impanuro z'abahinga be n'abajeje intwaro ndetse n'abasanzwe bafasha mu iterambere ry'abenegihugu mu ntara ya Gitega kuko turabafise batari bake n'abamenyesha ko ibigori vyabaye vyiza umwimbu urahari kandi ibigori bimeze neza bisa neza ndetse n'abarimyi twarabahimirije yuko baca bavyanikira neza bikuma neza mu kurindira yuko cakigo anagesa kibigura. Kwirima ry'impeshi muri uyu mwaka w'irima turimwo aho twaciye muri zo ntara za Gitega Cankuzo na Ruyigi twasanze imirima y'ibiharage yifashe neza ahenshi imbere bakaba barimye ibiharage vy'ibirembegwa kugira bagwiza umwimbo baba barimyi canke abajejwe intwaro bose baremeza ko imirima yafumbijwe ifumbire fomi usanga itotahaye mbere n'umwimbu bakizera kuzoba mwiza. Abajejwe uburimyi muri izo ntara bakavuga ko ifumbire fomi isubiza isi yatitutsa kanovera. Ndabahare murabe akamaro ka fomi ngira namwe muri ihweza mukabona uku kwama kwacyo yuko ari giharage namwe mubirabye. Iki ni giharage kimwe ni rutetero umwe. Runutetero rwagiye mwibango. Kandi abaharurire murabe imihanyu ibiriko 4 6 7 8 10 12 14 16 18 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ine kabiri ine gatatu ine kane ine gatanu ine gatandatu ine karindwi ine n'umunani ine n'icenda 50 itanu na rimwe itanu na kabiri itanu na gatatu itanu na kane nonye ko haba hariho imikerera 54 nibyo mubonye namwe aha rero nakamaro ka fomi heraba naho bikiri bito cyane bana guhera ino bigenda byambaye bigenda buke bigenda gushikino ino mugabo urabona ko hakiri mu rushurwe mbwa ibi byose nibizovamwe ibiharage ibi kugenda aho hirya hose wana ko hirya ari konyogo uri kuraraba aha hose bana ko ibiharage birambaye aho uri kuraraba nawe nibyo wibonera uyu mwavu wa fomi utarimo ntitwashobora kwimbura nkuko nivyo ukunda. Tugerageje kuraba umwimbo w'ibiharage turabona ko muri rusangi naho nyene umeze neza ariko n'imici ibiri naho nyene abateye isuka ya mbere isuka ya kabiri mbere n'iya gatatu abo ibiharage byifashe neza cyane kuko rijya zuba ryaciyemwo ryasanze byaramaze kumera nubwo byakubiswe n'izuba ntibyababaye cyane ariko abo izuba ryasanze bagitera canke bataratera umwimbu bazowuronka ariko ugereranye rero muri rusangi umwimbu urahari w'ibiharage kandi ngira aho mwaciye mwabonye ko bitanguye kwera. Kwirima ry'impeshi naho twamenyesha yuko imirima imeze neza nivyo akavura karagombye kubura mu gihe cy'ubwa mbere abateye ubwa mbere ndetse ntivyameze neza mugabo ahiziye ivyameze vyose usanga bisa neza kandi abatari bake ibiharage birahari tugira n'Imana rero yuko
akavura gaciye karamba turabona yuko umwimbu uzokwiyongera. Umwimbu rero n'ubundi ni hahandi no gukoresha wa mwavu w'ikirundi cyane cyane umwavu wa fomi, kandi turabona ko abene igihugu by'ukuri barawirukira kuko barawurondera cyane ari nkamwe twogirirwa amahirwe hoho uwo mwavu ukaza uraboneka ku gihe kugira ngo abarimyi bawukoreshe ku mwanya wo. Turabona yuko umwimbu mu gihugu wo kongerekana cyane gose ku rugero rushimishije, ariko n'ubu turashima kuko turabona yuko abarimyi by'ukuri bariko barahindura ingendo mu bijyanye no kurima kijambere, bakoresha umwavu w'ikirundi bagashyiramo umwavu wa fomi, bagakurikirana indimo, ari naco gituma umwimbu tuwizera uzoba umeze neza cyane. Kuba ifumbire fomi imaze kwerekana akamaro kayo ngo bituma iguma ihurumbirwa n'abarimyi uko umwaka utashe. Abarongoye uburimyi muri izo ntara twagendeye basaba indongozi za fomi kubaka izindi nganda hagati mu gihugu no kubandanya ubushakashatsi kugira ntihabe hakirondegwa ifumbire iva hanze y'igihugu. Hano bahakarore mu 2019 ifumbire abene gihugu kuri iyo fumbire y'ubwoko twita fomi imbura mu 2019 twari kumpeshi yo mu 2019 twari tugeze ku itoni 4,000, ariko no babwira yuko kuri iyi sezo y'impeshi y'umwaka abene gihugu bashoboye gusaba amase angana n'itoni hafi 9,000. No kuvuga ko ya mase twasaba mu 2019 yigwijije ko hafi inshuro zitatu. Nico gituma rero atawogira impungenge kubona ifumbire zirabura, si kuvuga ko ari ukubura bisanzwe, ahubwo ni icizere yuko abene gihugu bitabiriye akamunye n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi yabateye yuko barima n'ahatarimwa hose akarimwa. Arico gituma rero dusaba amahinguriro gushiramo inguvu bakagira ku murindi umwe nabo bene gihugu bamaze gutahura akamaro k'uburimyi. Nimba dutegerezwa gushika mu Burundi bwifashe muri 2040 tugashika mu Burundi buteye imbere muri 2060, uru ruganda ruhingura umwavu novuga ko naho rwabaye imbona kazoza itarashigwaho rwogo rwaritangiye imbona kazoza, kandi no munsi turabona ko ruri mu mbona kazoza y'igihugu. Tubirabira kukungene abarimyi basigaye bahurumbira uyu mwavu, bawukenera ku rugero runiniya kubera bamaze kubona karusho. Tukavuga rero mu gutera intege uru ruganda, tukavuga ati rutere rwagura nko mu ntara ya Ruyigi haracyariho amatongo, tukavuga ati uru ruganda rwo kwagura rukazana ihinguriro risahiriza ririya riri Bujumbura, abarimyi bo icyo tubona batera biyongera ku munsi ku munsi. Rero ni iteka ku gihugu, ari naco gituma twibaza ko n'abandi bagwiza tunga bo shigikira uyu mugambi wa fomi, kuko uru ruganda fomi ruriko rurafasha abarimyi kwinjira muri yambona kazoza, umunwa wose uronka icyo ufungura, hanyuma amafaranga nayo niyo azodushikana ku iterambere rirama. Ubu sinkekeranya uri kurabaza umurimyi ashoye nk'itoni y'ibigori akubwira ati mu mwaka uza ndipfuza itoni 2-3, kandi ninashika kuri izi toni nzoba nshobora kwinjiza mu muryango amahera nganuku, nzoca ngira iyindi migambi y'iterambere. Turacavise ako navuga gahaze uko turacakoresha nyene ifumbire novuga yuko totali tubi giterwa by'ibinyantete hanini bigira bishira guca biguduka bigatanga umuyimbo, anavuga nk'ifumbire ya ire. Mu gihugu rero mu gihe tukikura hanze munumva yuko hariho tugorane tumwe tujanye n'amafaranga mva makungu kugira ngo ifumbire twita ire ishobora kuboreka mu gihugu. Bwana rwego rw'abarimyi bariko baragerageza burya tuvuga amadolari cyangwa amadovize ava mu byo dushora hanze turonka amadovize. Hano mvuga nk'abarimyi ku bwabo marabonye ko leta yamaze kushira gitegwa njabuka amazi amavoka ari mutegwa njabuka amazi, sigura yuko mu myaka izoza badoshora amavoka menshi bashobora kuronka amadovize kugura ibyo bintu udashoboye. Mugabo byo bavyiza kandi
abashakashatsi tuba tubwigo izabu n'ibindi bigo mva makungu bakaja hano kugira ngo batonde yindi fumbire kama novuga kama tukore mu Burundi yozisubirira ifumbire tukora hanze ya ire guko mu gihe dufise amafaranga bakwiye tukatubona umurima w'abene gihugu ariko baritabirira cyane gose gukoresha ifumbire acaguma utubazo twubagwa bikeneye. Mu gihe abarimyi biteze uwo mwimbu mwiza w'impeshi w'uyu mwaka w'irima wa 2024 ushira wa 2025 harabamaze gutangura kwitegurira irima ry'ici mu kuba barisuganya ngo batanga amahera yibanze ku ifumbire izokoreshwa muci. Abajejwe intwaro mu ntara za Gitega na Ruyigi nabo bakaba batera kama abarimyi kuri hayo mahera yibanze ku ifumbire bazokoresha muci nkuko biri mu itangazo ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi buherutse gusohora. Akamono tera abene gihugu bo mu ntara yacu ya Ruyigi na cyane abarimyi nuko no bibutsa yuko tugiye kwinjira mu gihe cici ca sezose kandi muri sezose naho nyene abarimyi turarima ibiterwa cyane biza bisahiriza umwimbu wabonetse wo muci. Nabonye benshi bakunze kurima ibintu by'imboga bishobora koroha kuvomera, hari n'abari mu muceri. Rero ivyo byose birakenera ifumbire. Akamurema batera nuko bo kwihuta bakisuganya kugira ngo baje kuriha ya mahera yibanze asabwa kuriha, kubera kutangazo narabonye ko ryamaze gusohoka. Ndakamo ndabatera bene gihugu barimyi nuko bo kwisuganya hanyuma bakitegura bakaja kuriha ayo mafaranga hanyuma bagategura imirima yabo hakiri kare atagucegwa. Kwijukira uburimyi bwa kijambere, gukurikiza impanuro z'abafundi b'indimo hamwe no gufumbira ukoresheje ifumbire fomi ku rugero rwategekanijwe ni bimwe mu bishikana abarimyi ku mwimbu ushimishije, gutyo bagateza imbere imiryango hamwe n'igihugu. Ikiganiro c'uyu munsi kigarukiye kuri ako kamo k'abarongoye intwaro mu ntara aho basaba abarimyi kwisuganya bakariha amahera yibanze ku ifumbire bazokoresha muci. Mwakoze kudukurikira naho ubutaha. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi. Yewe gufumbiza ifumbire fomi nguko ku mwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumbika. Cari ikiganiro bungabunga mugaburire mugitegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi.